Reka ndababwire ibintu nka 30 bishobora gutuma urugo rusambuka kandi muze mugerageze kubisangiza abandi. Yego. Ikintu ca mbere ni kubura ubuzima bw'amasengesho, manque de vie de prière, no kuvuga ngo mwese hagati babiri. Iyo habuze ubuzima bw'amasengesho, Satani aratera urugo rugasambuka. Ica kabiri, kubura umwanya wo kuganira, manque de dialogue en famille. Iyo habuze umwanya wo kuganira urugo rurabomoka. Ku bantu muri ko muradukurikirana ya evaluation iyo umwanya wo kuganira. Gatatu, l'adultère, ubusambanyi. Ubusambanyi burasambura urugo. Iyo umwe mu bubakanye atanguye kwipfuza umuntu wo hanze, urugo rurasambuka. Nico gituma muri cya kindi navuze communication, ni vyiza ko imibonano mpuzabitsina muyiganirako ku buryo umwe wese aba satisfait, ntagire uja kurondera hanze, kuko ubusambanyi burasambura urugo vyoroshe. Kane, kubana n'umugore canke umugabo udakunda. Kuba warahisemo umugabo ugahitamo utitondeye, kubana n'umuntu utari fier nawe birasambura urugo, kuko biragoye ingene urambana n'umuntu utanezererewe. Yego. You see, bakubwiye ngo ni mubi ukumva nyene birakubabaza. Haroje naho nyumvisha gute ko umugore wanje ari mubi, ntavyo no kwemera. Ndafise impamvu nyinshi zinyemeza ko ari mwiza. Ivyo rero bimatanye n'isura, bimatanye n'ingene ndi fier nawe. Yes. Kuko ugiye kuraba beauté physique, hari abandi benshi bamusumvye ubwiza, ndiko ndavuga beauté physique. Mugabo mu maso yanje n'ingingo nafashe, niwe mwiza kurusha abantu bose mu Burundi. Yego. Ivyo rero si kuvuga ngo ni kubera isura, ni kwa kuba fier. Iyo ubanye n'umuntu uri fier nawe, naho yo bahumye ijisho rimwe, wumva ari mwiza kurusha abantu bose. Naho yo bamugaye, wumva ari mwiza kurusha abantu bose. Donc kubana n'umugabo cyane n'umugore udakunda, utari fier nawe. Gatandatu, ukutihangana kumwe muri bo. Wubakanye n'umuntu, mugabo umwe muri mwe bwakabatihangana. Ukutihangana kurasambura ingo. Akantu kose ubonye ukavugira hejuru. Akantu kose ubonye ukumvura buza amahoro. Akantu kose gatoya ubonye n'umuntu amuramukije mugenza ati yo baramutwaye. Ukutihangana kuratuma urugo rusambuka. Indwi, kuba nibaza ko hari icyo nasimvye. Yes. Ico nico ca gatandatu rero. Kuba umugabo atitwararika umugore n'abana. Iyo ndavuga irresponsabilité des maris. Donc ugasanga umugabo ntacitwararika umuryango. Hari abagabo benshi usanga aragenda muri restaurant akarya inyama, nikosa kurya inyama muhira atanyama zihari. Uriye brochette irasire kutahana inyama. Yego. Uriye ifi tahana inyama. Irresponsabilité y'umugabo mu rugo iratuma urugo rusambuka. Ugasanga abana urazi ko hari abagabo batigira bamenya yuko ibirato vy'umwana vyaheze. Bimenywa n'abagore gusa. Yego. Ni vyiza ko rimwe ndani mumenya ukabaza ati mbega abana barafise ibirato, abana barafise impuzu, abana barafise isukari yo bigihari. Apana kurinde irresponsabilité iratuma urugo rusambuka. Tugendere rero kuri karindwi, gutakaza kanovera k'imibonano mpuzabitsina. Ndavuga l'insatisfaction ou dégoût sexuel de l'un des partenaires. Iyo mutanguye ivyo bintu kutabiha agaciro, kutabiganirako, mukabigira ari iretubas, ivyo navyo nibaza kari kindi kigwa tuzogarukako. Ni vyiza ko imabanga mpuzabitsina mu rugo aganirwako, mbere mukavyiga ko nyene mubikora neza. 8, ukutabika ibanga kumwe muri bo. Burya ingo zisambugwa n'ibintu vyinshi, ariko bimwe mu vyo ndiko ndadondagura nivyo bisambura ingo. Ugasanga umwe muri mwe bwari baraguze akadefo k'umugabo uriko urakavuga hanze. Nyamba umugabo afise odeur mu kanwa uriko urabivuga ngo umugabo wanje aranuka mu kanwa. Nyamba adafise isuku uriko urabivuga. Donc umwe wese muri mwe bwategerezwa kurwara intambara yo kubika ibanga, kuko umunsi umugabo canke umugore yumvise ko bubakanye yavuze amabanga yo mu rugo akayavuga hanze, urugo ruratanguye gusambuka. Naringeze kuri 9, isuku rike ry'umwe muri bo birasambura urugo. Yego. Ari abantu batigera bitwararika isuku mu rugo. Waramaze kurugera murazi ko hari abakobwa benshi avuga ati ure narugezemo. Ukironderwa waripodora, waroga, wariyugumura, ubu wirirwa mu biguturiya nk'ivyo abakinyi baninde bariko barakina. Umugabo akamba gutanga gusanga mu biguturiya. N'umugabo ugasanga nawe nyene isuku hana. Hari abantu batitwararika amenyo. Hanyuma ubugire kutagira isuku mu kanwa ukaca ukendera bizu. Do isuku rike rirasambura urugo. Ni vyiza ko umwe wese yitwararika isuku.
umenye ngo ubusinkiri jenyene sincirarana pana kuvuga ngo harakanye ngo sinoga oga kuko ubu ntucibana Ego. gusa umuntu ntakimesa impuzu zo musi umuntu nacitwararika isuku kandi yubatse ivyo birakwiye kuvugwa mu bubatsi isuku rike ryumwe mu bubakanye rirashobora gutuma urugo rusambuka ico nici 10 kutamenya kwakira umugabo wawe canke abashitsi ne pas savoir accueillir son conjoint ou les visiteurs hari abantu bageze mu rugo batazi kwakira umugabo aratasha akacabwira umwana genda wakire paparaje si nta musi no mu mugabo ugera uja kumutegera kuri portail atasha n'umugore nuko umugabo nyamburi muhira umugore agataha kweri kuguma wicaye muri salon y'aba televiziyo no haguruka umwakira chérie bienvenue wari wiriwe neza iyo waruri ivyo warimo vyagenze neza pana kugara urazi ko hari abagabo usanga umengana ibikoko iyo atashe abana bose baca baja kwinyegeza aho nturi umugabo ikintu conye n'abantu bahunga ni imbwa ishitse baca biruka umaze gutaha abantu bose bakiruka kwinyegeza nturi umugabo kandi nturi umuvyeyi usanga umuvyeyi ategeza gutaha abantu bakaza kumugwako ese 11 kutamenya uwo mwubakanye kutamenyesha uwo mwubakanye ubutunzi ufise canke ivyo ugezeko ivyo navyo birasambura ingo ugasanga waramutwaye waramunyegeje amafaranga akazobibyigwa n'abantu waragiye uragura inzu urubaka akazobibyigwa n'abantu anti kubutakaje icizigiro ku rugenzo udashobora kwibaza hariho abantu banyegeza ubutunzi ukanyegeza ubutunzi gushika hazobibyigwa n'abantu amaze kuronka amapreve yose ko wamunyegeje ibintu biragoye kwicizera kishira kuri wewe ukamenya ngo uyu muntu anyegeze ivyo afise nta nkunda ivyo birasambura ingo kutamenyesha uwo mubakanye ubutunzi ufise 12 kuba ku bavyeyi b'umugabo canke b'umugore murabanye mukaca muja kuba ku bavyeyi banyu urugo ruraheze aho rurahise futi aho mbere nta rugo mugifise ubwo rugeze mu kinyankonge nyamba muba mu ngagara donc namakosa ko mubakana mukaja kuba bitanse gose namakosa kuja kuba ku bavyeyi banyu swate b'umugabo canke b'umugore kuko baca babinjirira mu rugo cyane gose burya abavyeyi barapfuha uguriye agatenga umugore yakabonye nabaca gashaka ese uri umugore ufise amaheruka ukagurira ikoti umugabo so wawe nabaca ashaka kirambara neza shaho cyambitswe n'ubona afitaye urabona donc kuba ku bavyeyi b'umugabo canke b'umugore 13 gukoresha nabi itunga ry'umuryango hari abantu basesagura itunga ry'umuryango ivyo navyo birasambura ingo sindabitebako 14 gukunda abana kurusha uwo mwubakanye ego ibi navyo biragisibiki abagore baravyara amaze kuvyara yama gusa ariko asoma ka utuzina twose n'amazina yahoraho umugabo wiwe kibasumba wanje umugabo akamataha aho no kumwakira sheri karibu kaca woza umwana ukaca umwonsa ukaca umugumana ese aha rurasenyuka kuko iyo affection uri kuraha mwana nawe arayikeneye equilibre gerageza we equilibre ni wajyamika umwana agasinzira uribuka kuryamika umugabo murakoze 15 kuvyara hanze navyo birasambura ingo ya usanga urafise umwana warabinyegeje canke imbere uranabivuze mugabo kuvyara hanze vraiment biranyarutsa urugo 16 imyitwarire mibi yumwe muri bo mauvaise caractère mauvaise comportement ugasanga umwe muri mwe bwafise caractère mbi kabisa wowe ufise umugore cyangwa ufise umugabo yamagutahira ko yaborewe kandi utamwe inzoga ukacuza ngo bizu wuzuye umufuke w'inzoga ego ivyo navyo birabomora ingo imyitwarire mibi yumwe mu bubakanye twari tugeze kuri 17 18 gupfuha cane k'umugabo canke k'umugore birasambura ingo tuyite jalousie ego hari gupfuha ugasanga umuntu arapfuha no ku bintu bitari byo gupfuhika urumva ahuye n'abanyeshuri biganye arabaramukije mutasha ukamushikiza kujya musonga ujya ninde no vuga ivyo muvugana nabonye ingene kwera iki wamuhaye bizi yo kwitama ugasanga uri kuri complique ibintu atari byo gukomplika ese gupfuha kumwe mu bubakanye ukarenza urugero gupfuha nisinye rukundo mugabo hari igihe urenze urugero bikaca bisambura urugo 19
kwishura inyishu zikomeretsa. Hari abantu bishura inyishu zikomeretsa ugasanga nk'akarorero nagutwaye nzi kahise kawe mugabo warakijijwe hanyuma uko ushavuje ndakujomba ivya kahise. Yego. Inyishu zikomeretsa. Nagutwaye nzi kuri imfuvyi hanyuma Imana iraduhezagiye unshavuje nshaka kwibutsa ubupfuvyi. Yataba jewe sha warugiye kwicwa na kwashi. Yego. Inyishu zikomeretsa. Usanga hari abantu ni vyiza imbere yo kwishura uraba amajambo ugomba uvuge. Eske iyo bayabwira wewe wari kwifata gute? Aho twari tugeze kuri 19 kwishura inyishu zikomeretsa. 20 kwibutsanya amakosa mwamaze guharirana. Hari abantu bibutsanya ugasanga ugumugarukana ibintu vyaheze. Yaragusabye imbabazi. Mugabe iyo hagize utundi tuntu mupfa ucubikwega vyose nk'ari bishasha. Yego. Ivyo bintu birasambura ingo. Ivyo mwahariranye vyibagire ni muvugane ico nyene kibaye uwo musi. Hari umuntu mupfa gushwana ngo nahinda bizi ngo muri 2012 akaca zana ibintu vyose mwamaze gusabana kwimbabazi. Kwibutsanya amakosa y'ivyo mwamaze guharirana birasambura urugo. 21 gukunda amahera cane gusumba uwo mwubakanye. Ivyo navyo bisambura urugo. Kuko benshi bacamwe abagabo usanga bakurikiye amafaranga kubera umugabo yatewe n'ubukene. Yego. Gukunda amahera cane gusumba uwo mwubakanye. Ugasanga umugabo adatahanye ishashi umenga ntakiri umugabo aca atakaza icyubahiro ciwe. Adatasha yasumye atagishoboye kukugurira baze riche canke mwe riche atagishoboye kugurira fondo te numero 3 ukumva umenga ntakiri umugabo yabutakaje. No ntukunda amahera gusumba uwo mwubakanye. 22 kutabwizanya ukuri kubijanye no gutegura imigambi. Ukamubona umugabo ariko arakora imigambi umugabo atigeze akubarira, umugore ariko arakora imigambi atigeze akubarira. Ni vyiza ko mwicara mukabwizanya ukuri. Iyo mutabwizanya ukuri mu migambi birasambura ingo. 23 kuvuga nabi uwo mwubakanye ukamuvuga mu bandi. Ibi biraheza urugo gose. Kasanga ukora vuga utuntu hewe ntavuye nsanga urumva uri kubwira abantu mwakuranye urazi ngena meze. Mugabo wanje arankunda nivyo mugabo ukacivuga indi kote negative. Umusi yavyumvise ruraheze. Kuvuga nabi uwo mwubakanye. 25 gusohoka utabwiye uwo mwubakanye navyo biraheze urugo. Kuko biramara confiance. Wewe wabwiye umugabo kuri muri ville agiye yumva wagiriye accident muri kumutakura. Donc naho woba ririndi diri ry'amafaranga y'umuryango wari wagiye gukora agumana ibibazo kuki yambeshe yari mubiki. Ni vyiza ko mwubakanye mu bwiza ukuri aho usohokeye rimwe na rimwe nabo muri kumwe. Yego. Nubu ndi ngaha no kwereka telefone madame arazi ko ndi mu kiganiro. Mpejeje ikiganiro ninaja handi mbere yo gutaha ndamubwira ndahejeje ikiganiro ngiye hana. Ivyo birakomeza urugo ku buryo ubu nogira isanganye yondi bamutelefone ngo aragize isanganya abazi yaronderera. Ico ni cambere. Nuhura n'ikibazo yomenye iyo narindi. Kuko nk'ubu nta ugendagira ngo ndaje. Ubu nyene imodoka ingonza. Bakaca bamutelefona ati umugabo wawe imodoka imugongeye mu rugombo. Nari namubwiye neza na neza ko ndi mu Kanyosha. No kuvuga ngo nta kaji cizigiro. Urugo rurasambuka. Yego. 26 kugereranya uwo mwubakanye n'abandi mwahebanye aba ex. Yego. Iki rero kirarembeje ingo. Wewe wagiye amu ex mambara imyaka 3 cibana n'umuntu ugasanga mu mibonano mpuzabitsina ntameze nk'umugabo wawe. Yego. Ntatanga amafaranga nk'umu ex wawe. Mu ex wawe uvuze rimwe yabashize kuri limikash. Umugabo wawe nawe yize gestion comptabilité. Il ne faut pas comparer. Turatandukanye. Twarero hatandukanye. Rero iyo ugiye muri comparaison aha ni ku mpande zose. Uri umugabo kirazira gukompara umugore wawe n'aba ex. Uri umugore kirazira gukompara umugabo wawe n'aba ex. Birasambura ingo cane. 27 kwitwararika famiye yawe gusumba uwo mubakanye. Yego. Mama telefone rimwe ubutanze. Mugabo wo mwubakanye guhamagaye. Ni vyiza ko witwararika bose. Yego. Bose. Aha naho ni kwekiribra kirazira ko ucuye mu muryango ngo ni kwero mwubakanye. Ifo kwekiribra hose. 28 kutitwararika canke kutitaho ingorane zo mwubakanye.
urazi ko ari abagabo batitwararika ingorane nk'ubwo ugasanga uragwaye akabona ko ugwaye akaca asohoka akaja ku kazi rikarinda rirenga atakubajije umerewe gute atakubajije uwo mubakanye aguma muri eske arazi ko yagiye meze wamugiye sheri numva umutwe umenetse aciye arenga irembo ririnze rirenga atakubajije mbega gute wa mutwe gute nta mpinduka kutitwararika ingorane zo mubakanye birasambura urugo kuko yumva adakunzwe ukore nika abantu bacanamwe birahera kuri bino ugasanga umugore wawe yagwaye hanyuma numubajije wumva ushaka kugiki numubajije mbega wasohotse rero aho uri kurapambana n'ubuzima pana kumbwira ngo apotre ngo je suis occupé ngo ubuzima buragoye nivyo mugibuke ko hari uwasize muhira kandi agwaye atameze neza ifo ko inyuma amasabira umubaza uracaba mene ku mutwe iyo rero ugiye ukiriga umunsi wose hakaca hagira umu ex amwandikira ati bonjour wanyoye icayi la uratashe kwimosha uruhara kuko yari muri eta akeneye affection umugabo bari kumwe ntiyigeze amubaza uko yiriwe ntiyigeze amubaza ko yariye ntiyigeze amubaza ko yarose umuti ntiyigeze amubaza ingene ubuye yumva hanyuma haciye haza umuntu agumubaza inyuma y'amasaha 3 comment tu te sens mon ami ewe umutima ucukwege wakuri uwo muntu niya musaba arandeva itanga yihuse benshi rero kutitwararika ingorane zo mubakanye cyangwa se umugore afise umugabo ari mu madeni hahandi umugabo yicara ugasanga yifashe gutya ariko ariyumvira ingene bivamo mugabo umugore si hari acaza kongeramo sheri poudre yaheze sheri nta munsi n'umwe yogera mubwira ati sheri don't worry imana dufise irakomeye aya madeni ukamwankuraja aya madeni tuzoyasohokamwo be strong ndi kumwe nawe shikama imana iratubona ibuka iyo tuvuye na za zindi warazirenganye na za ngorane waraziciyemo ivyo birakuraje umugabo kandi bikamereka ko witwararitse ingorane arimo azigize nawe ubuzigize ivyo rero birubaka urugo mugabo iyo utazitwararitse birasambura urugo tugeze kuri 29 dushira 30 kwizera cane no kumviriza abandi bantu gusumba uwo mwubakanye wara n'umuntu urazi iyo nabonye umugabo wawe ukacu vyizera ku buryo nivyo yo kubisobanurira byose utavyemera urazi ko umugabo wawe nakabagendana urazi ko umugore wawe nakabagendana ukabubishinza ahantu kandi ukavyizera ku buryo ivyo aza kukubwira byose utavyemera wizeye abandi bantu gusumba uwo mwubakanye urugo ruca rusambuka nsozera 30 kubana musengera mu madini atandukanye navyo birasambura urugo mu madini atandukanye ejo bundi hari abantu banyituye umugabo arazarambye ati apotre je nsengera nta umugore wanje asengera nta yaje ambwira ko bamuhaye ubuhanuzi yuko mama wanje ari waturoga atubu rero yarahiye ko mama wanje atazongera guhonyora mu rugo nanje mfise ikibazo ingene mama wanje kuva nkura sinigeze mbona roga ivyo bintu ntibigeze barabimuvugako urumva kubera gusengera mu madini atandukanye ntimufise abungere bamwe uza gusanga umwe bamubwiye ibitari byo canke bamubwire vyo mugabo wundi ntabitahure birasaba ko musengera hamwe abubakanye muri ko muranyumva mugwana intambara yose yuko musengera hano hamwe mugabo rigwe ijambo rimwe kubyo mutashe muza kumedita kucigwa mwiza uwo munsi biratuma urugo ruramo narimvuze ibintu 30 bisambura ingo nakoze cyane kuvyakira